muraba. Uraza kukubaho kuko wasekuye. Nagwaye amahirwe yo kubaho ntiwayemera. Aka niko kanya kawe ko gusa. Kibanyita Yuda. Mutemane n'aya mazi. Indra bandanya nyaruka, tebuka. Tebuka.
naguhaye amahirwe yo kubaho, ariko ndabona ko hageze ko ndaguhamba. Aka niko kanya kawe ko kugira ngo upfe, kubera ko kuguma ndakubona bintera iseseme bikambuza amahoro. MUSANIWABO, aha warabonye neza yuko ukwiye kuja ku mugabo, ubona yuko woca ugenda ku bidasho badasho, aho nta soni. Hewe nuko ugezeko ubona umugabo wo kumarira iki wewe? Kufira amaso ndaba ubona yo kumarira iki wewe? Kushaka kutumara amazi ubwawe ndi mbwa barazirenganya, zisigaye zitore vyiza gusumbya wewe, aho nta soni. Uyabereye kuja mu kigo c'abagendana ubumuga, urabona yuko ari wowe wotora umuntu utazi nawe yaturutse, aho nta soni. Hera mukobwa, wirinde gutuka ingona taraja bukuruzi. Umva ndakubwira, ubwo ruzi ni narugwamo ce bigashika nkaribwa niyo ngona, uzoreke kunabara. Misikaro, ejo bundi nakubwiye wihangane, komeza wihangane, nta mvura idahita. Kora iciza ukagisanga imbere, wakora inabi nabi kaguherekeza. Burya rero nifuza kuba mu kibanza cyo waje urondera, nagira n'Imana ko nari nkiri nkumi. Nubwo ubona umeze uko wiyange, Imana itokura umuntu. Herega MUSANIWABO, simfuye amaso gusa n'umutima wanje warafuye, aho ubona barawishe. Urakicwa niyakuremye MUSANIWABO ngaha be MUSANIWABO, siwe ndiko ndahamagara ndakubwiye ati ngo hano. Be MUSANIWABO ndakubaze, ni wowe ushaka gucurwana n'ingoma? Ni wowe ushaka kudadanura ivyo bidadaditse? Si rimwe si kabiri si gatatu je namuvyara wanje dukuza kuzana ico kigabo ngaha, ngo urafise ubwenge urisonera. Ikintu cyose gifise impamvu, hari impamvu twakubujije kukizana ngaha. Uracara umwana muto, uri umwana uracakura, ntuzi impamvu tuba dukubujije ngo ico kigabo nikizongere kugaruka ngaha. Ariko byose wabirenzeko, watweretse yuko uri umuntu mukuru ngaha muri urugo, ngo urakomeye neza urisonera. Ubu urabona wakuze, ukeneye ko tuvuga uduhangara ku gatwe. Be MUSANIWABO ndakubaze, ico kigabo wakizanye ngaho ugikoze iki? Wakigarukanye kandi ngaha mu rugo rwacu gukora iki? Korodi, impamvu mwanga kaza ngaha ndayizi, hajya mubaza ko ntabizi byose. Icyo nakubwira Korodi, nimbe warasuyo uzokenera n'uyundi. Rero abo bandi mu kukenera bazora ingene ufatikire mwa muntu, niyo mpamvu wari ukwiye kwitonda. Ubu rero sigaye mvuga ugahagarara ku isunzu y'inzu, sigaye mvuga ukamagarara ku mutwe. Ubu ndavuga ukafata nk'ikijojo nk'umwana, uko urakomeye neza. Be ndakubaza, je uranzi burya? Ubu rero ubona dukina ukafata nk'ikijojo, ukafata nk'umwana. Uzo ndakubwira MUSANIWABO, ishavu ry'iwanje rimeze nk'uburakari bw'ingwe. Umenye neza ko je utangana n'umusi n'umwe, umenye ko je ndi mukuru wawe. Korodi ibintu byanje, Korodi
Imana izoguhana Kurodi. Ujye ubwonko buracakora Kurodi. Umutima wanje mwarawuzigice. Nubwo nopfa ubunyene nzopfa ndabitogera ibintu byanjesha umenye ko kiri kwisi. Imana izoguhanasha. Ubusinyi batinyasha. Nzogumanza akwisha mwaranyisha sinzopfa kabiri. Misigara hajya havuga uwo bubezwe ako karimi wagarako niko kaguteye amanyama. Ubigihari agasozo dutashitseko niko tugiye gushikako. Josiya, urabibagaye? Yego. None nturafunga? Amasaha naharagera ko dutanga agahembe. Mbega uko bisubangura ugiye he? Ngiye ngaho kuvonga. Ugira he? Iyo kuraba bariko bararima. Ahubwo nyene hari akantu ushaka kukwibariza ndakubonye burya nari ndagushashanya. Kanze ndakubatse. Baro hari Reka andarusha Bekorodi ko wampevye nibi bihe gashara hari byo kugiye kubona nakazi gahari. sha mu minsi iheze nta munsi wahera utaje muhira mu gatondo nabona uje umbe umeze gute waraye gute ariko ubu n'iminsi ibiri irahera indwi ngiyo mana waragiye nyene urapotera nibutse amakuru mashasha nyene ibintu bishasha wahora unzanira umbwira ubu vyagiye bimeze gute. Sha Kurodi we warabaye umwana mu mbwira amakuru ya bogare yawe gute. Ivyo vyihorere erega Josiya urukundo ruraja handi ntiruguma aho rwari ruri. Burya mugo nagenda kubera ko ntigeze ndamukunda sinigeze ndamukunda na gatoya. Hajya namukundira ko yarajya amafaranga yama ubundi nta mutima w'urukundo nari ndamufiseko. Mbe urazi ko yaje caje kijya kigabo ubu caraje ariko naracihakanye ko atari jewe ko ntanamuzi ndambwa ati burya we ntiwihenze je sindakuzi ngo amafaranga yaje wariye ndambwa ati oya ahubwo ntuzu nabivuge ntuzu navuge ko je nari amafaranga kijya kitama uca nantwenga. Asa negisigaye ukimeze wona amenya ko ari kijya kibogare nakwereka. Ubu ni ikintu nyene cyo ngaho nico gituma nashaka n'abantu ko bamenya yuko jewe twigeze kuba tuvugana naco noba narigeze no kukirira amafaranga. Kurodi cyo numva bikaze none ushatse kumbwira ko ake mafoto wahora unyereka atariwe. Ushatse kumbwira ko yoba yaraguhenze akaza kurungikira amafoto y'uwundi muntu atariwe. Mana yanje je numva bitoroshe n'ukuri. Bisa nuko atariwe kubera umubonye uno munsi si wawe ndi kuri za foto. Reka kusamaza bandanye banaringiriye. Sha Kurodi bayi we tuzosubira nanje ngira ndabe nkore. Sawa. Asha! Uyaye! Eto! Raba hiyo!
ene mujya mutarima shaho mutarima uyu mwaka jewe ndozo ndici mwimwe je bangita Yuda Pasika Pascal Yuda Wazo pena kurondera Ngandi kandi ko narindi zinyoni ziko zagiye amasaka Yuda cagishano congeye kuzana wa mwavu muhira nubu bari mu nzu nubicaye hajya hanze imbere y'umuryango musani wawe yamusubiriye kuzana shaka ikongo karakibembetireje kibaza ko jewe ndikigugu jewe Yuda namuhaye amahirwe menshi yo kubaho kugira ngo yongere kubona akazuba gaseruka namugize impumyi ariko no munsi ko abandanya abona ko jewe tunakoze ngiye gukora amabara ku buryo umutumba wose ku buryo nawe uragimuka neza ko nigeze kubaho ari hehe bari muhira nkanyo nimwe sigama ry'amasaka ngiye kwitaba akandi kazi ngiye gukora akandi kazi gakomeye gusumba mu kinyoni Kagera kugiye yuko utoja ngaha kanga tubamushanjewe genda kwicejeho na yamere kuri wewe fata ngaho utumva cyanda kuhande kumyanga yakura ni mundake amana yakura urabice baba uraza kukuwasa nagwaye amahirwe yo kubaho ntiwayemera akaniko kanya kawe ko je bangita Yuda Hembu temane n'aya mazi